Inyishu ku kibazo co kwiyunguruza kugeza ubu iracari kure nk'ukwezi mu gisagara ca Bujumbura. Mu gihe kuri uyu wa mbere abanyagisagara bari biruhukije bakanashimishwa n'umuzo w'imiduga minini yari izanye igitoro, uwo mwizero bawumaranye akanya isase. Ivyo bikaba vyatewe n'uko iruhande y'uko imiduga yunguruza abantu bita kwasiteri n'iyindi atanimwe barenze amaritiro ari hagati ya 20 na 25 y'igitoro mu bibanza bitandukanye cariko gitangirwamwo, hariko hatangwa igitoro co mu bwoko bwa mazutu yonyene gusa, ivyatumye gushika ubu imirongo iguma ari miremire ku masitasiyo nk'uko bivugwa n'uyu munyagihugu. Ejo batanze igitoro co mu bwoko bwa mazutu gusa, nta gitoro nta namwe batanga igitoro ca esanse. Ahantu hose ku masitasiyo hari hugaye, imiduga niyo yacapanze imirongo miremire itashika yuko ingana sitasiyo itonze ku miduga mekenyari nk'amajana abiri, muga nta esanse niyo baratanga, batanze amazutu bayiha amakwasiteri, imiduga itwara imizigo hamwe n'imiduga imwe iri mu nzego za leta, nuvuga aho hose muri kino gihe rero iyo miduga ikora akazi ko kunguruza abantu naho igira ngo irakora imara umwanya muto mw'ibarabara kuko ikora yongera irondera ingene iziganya ico gitoro c'intica ntikize yahawe, kimwe mu bituma ukwiyunguruza biguma aramana neza mu gisagara ca Bujumbura. Sasa bari bavuze yuko mu munsi canke ijoro bazoyitanga, mw'ijoro niko vyari bimeze mu bisi yumva yaronse ibitoro bike kubera umengo baba hagati y'itiro 40 urumva bakazibunga amazi mari misi, nje bituma usanga kenshi bigeze amasaha yo ku mugoroba bacibonera nk'abakinjura. Amakuru ava mu bunguruza abantu mu gisagara ca Bujumbura abandanya amenyesha ko na bene imiduga ikora ku kazi ko kunguruza abantu batoroheye abakozi babo. Abatari bake muri abo bene imiduga bategeka abo bakozi babo aho bakorera mu gihe baba baronse igitoro bibagoye, kimwe mu bituma benshi bahitamwo kubiheba.